Kw'igenekerezo rya 14 Nzero uno mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yaragiranye inama n'abarongoye abandi mu mashengero y'abaporoti mu bigo vya CRM ahahoze hitwa ODEON PALACE mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama ikaba yari ifise intumbero yo gukomeza umubano mwiza hagati y'ayo mashengero. Mw'ijambo ryashikirijwe na Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yasavye amashengero y'abaporoti kuja hamwe mu muryango bahuza kugira ubashe gutorera hamwe inyishu ku bibazo bishobora kwaduka muri ayo mashengero, gutanga intererano mw'iterambere ry'igihugu no gushigikira ishengero rya Kristo mu Burundi. Bakozi Imana muri ngaha, ishengero ry'Imana ririko rirakengerwa bivanye nuko Satani yaduciyemwo ibice kandi hakaba hatariho umuryango umwe duhurikiyemo twese kugira dushire imbere inyungu z'umubiri wa Kristo. Ni muri iyo ntumbero twiyumviye ko hojaho umugwi ukwiye kwiga ingene hoshingwa umuryango ugizwe n'amashengero y'abaporoti kugira ngo hakomezwe ubumwe hagati y'abavukana basanzwe basangira urugendo rwo kuja mu ijuru. Bakozi b'Imana dukoraniye hano, ntidushobora kugira umuryango umwe tutisunze aya majambo rusanga mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto igice ca 12 nkuko tuyazi guhera ku karongo ka 12 gushika 16. Ni byiza ko tumenya amashengero yacu ko ari ingingo zigize umubiri wa Kristo. Kujya urugingo rumwe rw'umubiri udashobora gukengera urundi rugingo rwitwa ko ari ruto, niko n'amashengero manini manini adakwiye gukengera mato mato canke ngo mato mato nayo yinube manini manini, kuko yose arimwo umugeni wa Kristo. Nivy'ukuri amashengero turongoye arafise imico n'imigenzo yacu umwe wese, doctrine twese dufise, ariko ntivyoba intambamyi iyo gushiraho umuryango ugizwe n'ayo mashengero ujejwe kuraba inyungu za twese na cane cane z'umubiri wa Kristo muri rusangi, utivanze mu bikorwa bitandukanye by'ayo mashengero dusanzwe turongora. Banyakubahwa, nk'uko mu buzima bwa misi yose abana b'umuryango umwe badakura basa canke ngo bangane, mbere hagera igihe bagatera imbere bakubaka ingo zabo, umuryango bavamwo ugumana agaciro. Ni muri iyo ntumbero hakwiye umuryango ugizwe n'amashengero y'abaporoti mu budasa bwacu uzotuma dushika kuri ibikurikira: kwifatira mu minwe ibibazo vyacu kandi tukabitorera umuti. Imana yaraduhaye mubo turongoye na twebwe turimwo, turafise incabwenge. Imana yaraduhaye ubwenge buva mu ijuru. Ni gute tutokwifatira mu minwe ibibazo vyacu? Kigira kabiri, gushira inguvu hamwe turondera ko ishengero ry'Uburundi ryotanga interera mu gutsimbataza amahoro n'iterambere vy'igihugu. Kigira gatatu, gushigikirana kugira ngo twubake ishengero rya Kristo mu Burundi, duhe ishusho nshasha ishengero ry'Uburundi. Bakozi b'Imana, harageze ko ishusho mbi Satani yahaye ishengero ry'Uburundi ihinduka. Mwibuke ko igikorwa Yesu yadusigiye mu butumwa bwiza bwa Matayo 28:19-20 arico guhindura amahanga abigishwa biwe. Abakozi b'Imana ntidukwiye kwama tuboneka nk'abapfa ibigira 10 n'amashikanwa, nkuko mubizi bamaze kuduhikashe nk'aho umenga dupfa amashikanwa ntibigira 10 nubwo atari byo. Mugabo nico gicapo Satani yamaze gutanga hanze. Ahubwo dukwiye kuboneka nk'abaserukizi b'Imana hano ku isi, mbere n'indongozi z'igihugu zikatwizigira nk'abahanuzi beza. Mu gusozera ibikorwa vy'iyo nama, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yasavye abarongoye ayo mashengero gushira inyungu zabo ku ruhande no kuja gusigurira abo barongoye ibijanye n'ishingwa ry'umuryango ubahuza Famille des Églises Protestantes au Burundi.
yaciye amenyesha ko inama izokurikira ku bw'ico gikorwa izoba mu kwezi kwa ntwarante uno mwaka. Turabateye akamo rero ngo muze dushire inyungu zacu ku ruhande, dushire inyungu zacu tuzishire ha ruhande, maze dushire imbere inyungu z'umubiri wa Kristo, aryo shengero ryiwe. Nico gituma barongozi muri hano tuhamagare gushiraho uwo muryango, bere mwishireho amategeko yo ugenga kugira ngo ukomere. Nitwava hano mugende gusigurira musangiye kurongora ishengero ineza y'ino muryango uzoburukiyemwo amashengero y'abaporoti mu Burundi, kugira ngo bishobotse mu kwezi kwa ntwarante k'uyu mwaka tuze dusubire guhura twemeza amategeko, hanyuma dushireho n'inzego zorongora uwo muryango.